Amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News. Ndabahe okaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi twacari gerekerezo ni giya gatanu kwezi n'ukwa gatanu mu mwaka wa 2026 muri ano makuru yacu mu nkundiye tunge tuyage kujanye n'umutekano muke ukomeza kuvuga mu karere katwe twabwiye ku bitero vyabaye ku munsi wejo aho ubwato bw'igihugu cy'u Rwanda bwashoboye kurasigwa muri Lake Kivu nkuko naye bashikirije mu kiganiro nabahaye. Ariko kuri no munsi gana no masaha hari ibindi byinshi two turumva igihugu cy'u Rwanda gikomeza gucamo navyo ndetse ivyago bikomeza kubagwira impande n'impande. Ibi biri muri ano makuru twamaze kuba twatohoreza neza tugira tubashikirize. Imbere y'uko tubashikirize iyo nkuru turaza kubashikiriza inkuru ivuga neza yuko abazarendo bagiye gukugwa mu gisagara ca Uvira kugira ngo berekezwe mu bindi bice nkuko ubusanzwe abarongoye yabivuze. Mbega ni kubera iki abazarendo bakuwe mu gisagara ca Uvira bakajanwa mu mashamba? Ivyo turaje tubirabire hamwe muri rusange nkuko twamaze kwibategurira muri kino kiganiro, kandi turaza kurabira hamwe ibijanye na base arrière canke base arrière stratégique y'igihugu cy'u Rwanda iriko irarasogera kano kanya. Kino kiganiro tugikoze isaha 9:30 kandi kanya tuvugana hariho base arrière y'igihugu cy'u Rwanda iri muri Kongo iriko iraraswa mu fururizo nkuko amakuru amaze kudushikira muri kino kiganiro, kandi turaza kubabwira aho vyabereye, aho biriko birabera ndetse nibiriko birahononekarira muri rusange. Igizo kubayagira nibijanye n'ivyuma vy'ubwirinzi vya leta y'u Rwanda vyari biri ngaha muri Kongo ndetse n'ibibombe canke amamisire yari yateguwe kurasa mu gihugu aprito kurasa igisagara ca Uvira. Amakuru dufise nuko yamaze gutegwa no kwibasigwa n'ibitero bikomakomeye by'ingabo z'u Burundi FARDC ndetse no wazarendo. Kaze muri amakuru yacu ndagusabe kubana natwe kuva ku munota wa mbere kugeza no ku munota wa nyuma, duhita tugukomera amashuri umuntu w'umugabo kubera ko uba warose amakuru yose akwiye, nta gice c'amakuru uba warose. Ndabashimira cyane bajya abantu iyo muheje kigano katubwira ati bana Cody the Black muri minota 10 twabanye nageze ku munota wa nyuma cyenda gukuririsha kubera ko iyo mubiravye cyane biratuma bino biganiro bigera kure cyane, kandi hashoboka pfuma kubo upfumushira ko fone ku ruhande ukumva amajwi ukareka turaba mugabo ikiganiro ukakirangiza. Gwa rukundo mwaba mutwereka uko bukeye ko bwije n'ubu turacarushaka. Cyonda kuri subscribe kugira utwereke neza yuko ucishimira cyangwa ugikunda ivyo twama tugukorera cyangwa ivyo twama tugushikiriza umwanya ku mwanya. Wowe wakoze subscribe turagushimiye cyane, wowe utarabikora nawe turagusavye kugira ngo ubikore hama ibintu bikomeze bigenda bimera neza cyane. Ndabasaba gufyonda kuri like n'ingenzi ituma amashetani yo hakurya kanyaru yirukanga ikaja mu bisaka, ndetse no kuja muri commentaire ukaduza amashwe cyangwa amadrapo mu gihe atakintu kinini ufise uza kuvuga ku kiganiro tuba twabashikirije. Navyo birafasha cyane, biratuma bino biganiro vyacu bigera kuri kandi hashoboka. Kaze muri kino kiganiro jewe my name is Cody the Black. This is B-Info News, aho tugiye kubashikiriza amakuru y'urugamba nkuko mubizi twama twabikoze, kandi atana rimwe tuzigera tugoheka kubaha amakuru y'imvaho canke amakuru asesanguye mu buryo bukomeye. Mu nkundire imbere yuko ndababwira ivyo Rwanda buriko urahura navyo muri Kongo, manze ndababwire ibijanye n'ikugwa ry'abasirikare ba wazarendo mu gisagara ca Uvira. Nkuko abenshi mu mazimisi mu bikurikirana murabizi yuko neza wazarendo ingabo z'u Burundi, Tanzania, Angola, Blackwater harimo ibice by'abasirikare bari ngaha mu gisagara ca Uvira, nabandi bakaba bari hariya mu misozi miremire ya Tetware ya Uvira, nabandi bari muri Tetware ya Fizi. Ivyo murabizi. Ubu rero mwitangazo ryasohowe numwe tuza kubabwira mu bazarendo, mu general mu bazarendo yasavye neza yuko bazarendo yose yokugwa mu gisagara ca Uvira maze ikaza kurinda igisagara ca Uvira iri hariya mu misozi ya Uvira. Nta wamenya igituma bafashe ino decision kugira ngo bakure wazarendo ngaha mu gisagara ca Uvira. Narijya mu vyo yavuze yuko turakwiye kubahana hagati y'ubutandukane bwa canke mu moko yacu. Nta wuzi yuko wazarendo bifise ikindi kintu gitumye ikugwa muri Uvira. Narijya bitegetswe n'umugenerali wabo ndibaza ntandi rubiza gutera mugabo iyo ba ari FARDC itegetse wazarendo kuva muri Uvira. Ndazi yuko ibintu vyari kononekara
kandi cyane ku buryo abantu badashobora kwibaza. Rero ubu tuvugana Wazalendo igiye gukugwa mu gisagara cya Uvira yerekeze hariya mu misozi miremire ya territoire ya Uvira. Na kare ngo nta musirikare ngo aba mu gisagara, umusirikare aba mwishamba. Nta wuzi ko ari integuro nshasha y'ukumeta ajuru canke gusubira gutegura igisikare cya Wazalendo kibi gisigare c'ikinyamwuga kandi c'umutima ukomeye. Nta wuzi ico babigiriye kumbure nitwamenya igituma Wazalendo ikuwe mu gisagara cya Uvira tuzatubibabwire. Narijya mubona neza yuko icanditswe canke vyamaze gukoreshwa mu buryo bwa message, aho uno mujene tuza kubabwira yamaze kuba abitangaza nkuko amakuru yacu yamaze kuba adushikira. Muri make mu nkundire ndababwire ukungene ino nkuru yifashe ijanye n'abasirikare b'Abazalendo bagiye gukugwa ngaha aha muri Uvira. Yes, mu nkundire ndayiraba ino nkuru. Yes, ni nkuko byatangajwe n'umuyobozi Delphin Kalembe Ngoma Nzito, yasavye abagwanyi ba Wazalendo kuva mu gisagara cya Uvira bakaja ku rugamba, ni kugira ngo bakingire neza umutekano no kwirinda gutoteza abasivili. Yanasavye ko hoba ukubana neza kwa mwoko yose atavangura. Ibi nivyo Delphin Kalembe Ngoma Nzito yashikirije inyuma yo kutangaza amenyesha Abazalendo ko bova mu gisagara cya Uvira bakaja ku mirongo y'urugamba mu misozi ya Uvira cyangwa mu misozi ya Tetware ya Fizi. Kumbure aho hari umugambi woba uhari twe tudashoboye kumenya, cyangwa ugasanga ni inyifatombi bano basirikare ba Wazalendo bariko baragira, bikaba ngombwa neza yuko bano baserukira bavuga ati reka tubakure ngaha tubajane hariya mu misozi. Kumbure ibiriko biraba bizoza bamaze kuja ku murongo. Ntawo vyakira neza kandi ntawo bigaya kubera ko nta kosa rigaragara bakoze ryo tuma kugwa mu gisagara, kuko murabizi yuko nabone kugira ngo bahave mu gikosa rito bayivuye ku mujenerali wabo vyogurana, ariko birerekana neza yuko ariko baraja kuri discipline. Ibintu bimeze neza. Rero mu minsi murabona Abazalendo batanywe gukugwa mu gisagara cya Uvira nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Muri kino kiganiro kandi twababwiye ko tubashikiriza ibijanye n'uruhombo bw'igisirikare cy'u Rwanda RDF ikomeza kugirira ngaha ku butaka bwa Kongo. Icambere twababwira nuko igisirikare cy'u Rwanda RDF ku munsi wejo bahuye n'akazi karamana, aho amakuru adusumira bivugwa neza yuko bari ko baravogera canke bagomba kwinjira ku nguvu ngaha mu gihugu ca Kongo. Narijya muzi neza yuko kino gihugu ca Kongo bisa nuko bamaze kukigira icabo. Ico ababigerageje ku munsi wejo, abagerageje kwinjira mu cyangwa kuvogera ubutaka bwa Kongo, nuko atanumwe yashoboye kurokoka. Abarokotse nibimuga nkuko amakuru twayabahaye mu masaha ya gatondo. Rero murabizi neza ko ubwato bwa M23 RDF ku munsi wejo bwarashwe, burasha buratokombera, burashwe n'igisika ca FARDC mu gihe bari muri Laki Kivu. Nta wamenya kuko murabizi yuko Laki Kivu ihuza Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Rero birashoboka sanga baragerageje kuvogera ubutaka bwa Kongo na yati ntabwo tuvyemera. Ibi rero vyabaye ku munsi wejo w'igenekerezo rya kane kwezi kwa gatanu uno mwaka turimo, aho mu kiyaga ca Kivu ubwato bwa RDF bwatewe ikibombe kinini cyane, ikibombe kidasanzwe. Bivuga ko ari n'ikimisire cyatumye buno bwato busanzara nka bwose. Abasoda benshi barakomeretse ndetse bikaba byatumye ibintu bimera nabi kugeza ino saha. Kubijanye n'iraswa ry'ubwo bwato, leta ya Kongo ntakirabivuga ko, kandi na leta y'u Rwanda ntakirayivuga ko, ariko ntacyo bivuga ko mu gihe baba bariko baramaramara kukibi bafashwe bagira bakore canke ukungene bagira binjire muri Kongo ataruhusha babifitiye bakakinjirana akanyaro n'amanyama menshi n'agasuzuguro. Ariko Kongo nayo ikavuga ati turabarasa ntawo muducikira. Kumbure twari tumaze imisi tuko turababwira ndetse tunakora analyse tuvuga ati eske ni kubera iki intambara iri kubera mu buseruko bwa Kongo itariko irarangira na bukebwa, ahubwo kugira irangire tubona itera ikaza umurego canke iba nini cyane. Nta wamenya kuko si rya mbere igihugu cy'u Rwanda
cyari kivogereye ubutaka bwa Kongo. Nta wamenya yuko ari Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yobaje ubutagisubira inyuma, aho twababwiye neza yuko kugira zino ntureka zihere canke zino ntambara ziko zirabakozera bwa Kongo zihere, nuko leta ya Kinshasa iba decide canke itegura umugambi kagaba igitero mu gihugu cy'u Rwanda. Bitabaye nkuko nta kizova mu bijanye n'ibiganiro, ndetse naho imigwano yobandanye leta y'u Rwanda izokomeza irokrite abandi basikare benshi, bitume Kongo biyimaza imyaka myinshi mu ntambara ndetse na development yabo idigire. Murabizi yuko atakeza k'intambara, intambara irasenya ntabwo yubaka. Ibi ndazi neza yuko abadukurikirana mumaze kuba mubimenya ndetse mukanabitahura. Asampusa ntawuzi neza yuko Kisegedi yoba yaje cyangwa bamubwiye ati burya rero kugira ibi birangire kubita u Rwanda muri ubu buryo, maze baze baragira ico bubaha cyangwa baze baragira ico batinya. Uno munsi wari umugambi wa mbere cyangwa operation ya mbere igabwe ku gisikere cy'u Rwanda kiri hagati na hagati y'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Na wamenya kuko iyi Kivu ndibaza ko u Rwanda barufise ko agapande kanini. Rero mumve yuko ibintu bitoroshe kandi tuzakomeza kubatohoriza squite yino nkuru y'ingene iriko iragenda n'ingene byifashe. Rero askare batari bake ubwirinzi bwa president w'u Rwanda baraye baburasiye muri Lake Kivu, kandi kugeza ino saha gituma ari ubwirinzi atana kamaro bumaze, kuko yo bumaze akamaro leta y'u Rwanda nkuko agaciro umusirikare kuba umusirikare iba yakoze icunamo canke yakubitiye salute no basirikare baraye barasiwe muri Lake Kivu nkuko amakuru yacu yabandanije babwira. Ariko si ico tuje guhagarako canke ngo tuje kubabwira, ahubwo reka tubibwirire ibijanye niraswa mu buryo bukomeye, niraswa mu buryo budasanzwe, niraswa ry'agahinda ry'amarira ku gihugu cy'u Rwanda ryakozwe na coalition ya FARDC, aho yarashe bimwe bikomeye ibirindiro vy'inyeshamba, irasa ivyuma vy'ubwirinzi tuza kubabwira, ndetse yongera inarasa ico bitwa base arrière, aho basanze bastoka ibigwanisho byabo. Amakuru amaze kudushikira nuko ivyuma vy'ubwirinzi vya leta y'u Rwanda byari byarajanwe muri Kongo byazinduye biraraswa mu buryo bukomeye na coalition ya FARDC. Ni mu gitero c'amamisiri n'amadrone adasanzwe. CH4 yari menshi cyane mu kirere, abombarda arasa bikomeye bino vyuma vy'ubwirinzi vya leta y'u Rwanda bari bafise. Aho tugiye kubabwira amakuru yamaze kuba adushikira 5 kwa 5, amakuru atari bihuha yamaze kuba adushikira, ndetse mu nkundire manze ndabasomere uko ibintu vyifashe. Ariko okay, igitero c'indege c'amadrone za FARDC zarashe misile zirinda ikirere ngaha, donc zari misile zirinda indege iri kiragenda kujya kuntu indege ishobora kuraswa. Bino misile vyarashwe muri kino gitero cyagabwe na leta ya Kinshasa. Hari kuno musigenezo rya gatanu aho bitwa Irubumbishi kabisa mu karere ka Rubimbishi. Indege itagira umupilote drone ingabo za FARDC CH4 yakoze igitero cihariye igatera ibisasu ku bikoresho vy'imimisile vya misile irinda indege ico bitwa Soleil. Ico gitero cabaye kuri uyu wa gatanu Rusama, aho ayo mamisile yari yashizwe ku rwego rwo gukingira ikirere n'indege ziguruka mu kirere. Amakuru ava aho byabereye amenyesha ko iyo drone yaje itabonywe, yaje mu buryo butagaragara, aho mbere hanyuma igatera ibisasu mu buryo butunguranye, irasangangura bimwe mu bikoresho vy'izo misile. Ivyo vyatumye igice kinini cy'ubwirinzi bwo mu kirere gihungabana muri ako karere, ndavuga kuri coalition y'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Naho hataramenyekana neza igitigiri c'abakomeretse canke abapfuye, bivuga ko habaye uguhungabana gukomeye no gusubira inyuma kw'ingabo zari zihari. Ico gitero kigaragaza uburyo ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote ririko rirahindura cyane ingene intambara zigenzwa muri ako karere. Rero murumva neza yuko ino ndege za FARDC zakoze ibintu bidasanzwe, zakoze ibintu vuga yuko bitamenyerewe,
aho zashoboye kwirabasira ibirindiro by'inyeshamba ndetse zikarasa misile bitwa sole zishobora kurinda ikirere, bisigura yuko ivyuma vy'ubwirinzi bw'inyeshamba byamaze kuba biraswa ngaha muri Rubumbishi, bisigura yuko kontrole y'ikirere zino nyeshamba z'u Rwanda atayo bagisigaranye. Iyi ni inkuru nziza rero kuri coalition ya FRDC, ni inkuru nziza ku bakunzi b'amahoro, ni inkuru nziza kubipfuza irimbuka gize inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero ibi ku batavyumvise neza nuko ingabo z'u Rwanda RDF zari zashizeho ibikoresho bigwanya indege ico bitwa anti ayerie aho nyene muri Rubumbishi. Drone ya mbere ya FRDC yaraje iragenda, hanyuma iya kabiri iraza irayitahura maze isenya ivyo bikoresho n'ibirindiro vy'izo ngabo. Ibyo byose vyerekana ko urugamba rukomeye, ariko ingabo za FRDC n'abafatanyabikorwa babo bariko barigenzura mu buryo bukomeye. Rero FRDC mu gatekiste ndetse no makuru yagiye asakara muri kino kiganiro twikubashikiriza nuko yashimiye cyane vyimva mutima ishimira igisikare cy'u Burundi ku bufatanyabikorwa bwiza mu byo gushira hamwe mu vya gisika, ndetse banashimira igihugu cy'u Burundi muri discipline bakomeza kwerekana ku mirongo y'urugamba, ndetse Kongo ari n'igihugu kiri mu bintu byinshi, ariko ingabo z'u Burundi zerekanye ubutore n'ubutwari kugira ngo ntizishobore kwerekana indiscipline cyanke ngo zibone zogira bimwe mu matungo ya Kongo zishobora kwigarurira nk'uko M23 isanzwe ibikora ngaha muri Kongo. Rero kino kiganiro novuga yuko tukirabiyemo ibintu vyinshi kandi bidasanzwe. Mu gatekiste gato cyane ngenda basomere kavuga gucya gakurikira: ingabo za mbafise ahantu nabiteguriye kugira ngo ntibishobore kuncanga cyangwa ngo ndabahe amakuru atuzuye. Nuko amakuru neko ndababwira y'ibijanye n'ingabo z'uburundi ngene ziko zirashimirwa na FRDC, aho intambara zozo ziri muri Sud Kivu. Ingabo za FRDC n'izo Burundi ziriko ziragenzura neza ukungene akarere kifashe mu bice byose bamaze gufata, nk'uko amakuru abandanya abivuga. Nk'uko aba FRDC bandanya bivuga ati murakoze cyane, aho bariko barabwira igisirikare cy'uburundi FDNB, mwarakoze cyane gushigikira igihugu ca Kongo. Urukundo rwanyu n'ubutwari bwanyu dukomeza kubibona, ndetse mu binatugaragariza mukatweka neza yuko muri ababanyi beza kandi badasanzwe. Rero muzokomeze kugira umutima, muzokwame mufasha n'abandi atari n'amajambo novuga yuko yagiye arashikirizwa na bamwe mu basikare ba FRDC bariko barabona ibikorwa by'ubutwari n'ubutore ingabo z'u Burundi ziriko zirakorera ngaha muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu mu kugaruka hamwe n'umutekano no gusubiza iteka n'itekane umukongomani amazi imisi yararinyazwe na leta y'u Rwanda canke leta FPR inkotanyi. Twibandanirize aho bitwa muri ibibokoboko muri Fizi muri Sud Kivu, aho ku munsi w'ejo Kisegedi yatanze ifashanyo y'inka 91 kugarukira ko abashoboye guhura n'ivyago byo kurasigwa inka zabo amatungo yabo na leta y'u Rwanda, kugira ngo ishobore kwambika kwambika urubwa FRDC na leta ya Kongo. Baratanze ishumbusho ku munsi weje, ariko kuno munsi hariho amakuru ahavugwa aho bavuga yuko abantu baho bavuga ko ingabo z'u Burundi na FRDC ziko zirabakingira umutekano, ndetse bakazifata nk'izidasanzwe kubera ko babona neza yuko umutekano wamaze kuba stable, ndetse ibintu vyasubiye mu buryo inyuma yuko inyeshamba z'u Rwanda zomowe ngaha mu bibogobogo, nk'uko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero ingabo z'u Burundi ngo za FRDC aha mu bibogobogo barashimirwa cyane n'abene igihugu baho, kubera ko babanye nabo mu bihe bikomeye, ndetse bakabagarurira umunezero bari baranyazwe n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Mu kurangiza kino kiganiro mu nkundenda bacishirizemwo amwe mu ntangamarara nari nababwisha mu akazime kino kiganiro nabateguriye ku munsi w'ejo. Mwarumvise ibijanye n'iraswa ry'ubwato bwa leta y'u Rwanda muri Lake Kivu, nebashikirije ku munsi w'uno munsi ubwo ivyuma vy'ubwirinzi canke ivyuma bishobora kurasa indege yabo bitavuga mu cyangwa yabo bahanganye, vyose byashoboye kuraswa kuwera ku munsi wera mu gatondo
kuno munsi w'igenekerezo rya gatanu nkuko amakuru yacu yabandanije adushikira hari ingabo za FARDC ziriko zirakora ibitero bikomeye mu buryo budasanzwe. Mu mbabarire cyane, hari inkuru naringiye ntabashikirije, hari inkuru idasanzwe naringiye ntabashikirije, ariko reka mu nkundire tuyisangire. Aho nababwiye ko hariho bazi Ariel inyeshamba z'u Rwanda mu masaha y'umugoroba turiko turavugana ihejeje guturigwa mu buryo budasanzwe. Byagenze gute? Vyifashe gute? Ni inkuru yihutirwa, ndetse inkuru itarakoza amaguru hasi. Ni inkuru yihutirwa, inkuru nziza kuri coalition ya FARDC, aho bariko baraboneka neza yuko bariko barakora ibikorwa byiza batitangiriye n'itama. Ibyihutirwa nuko ingabo za FARDC ziriko zirakora ibitero bikomeye ku kigo c'ivyuma canke cha base Ariel y'umuhari wa AFCM 23 ahanyene muri Rubumbishi, nyuma yo kuraswa ivyuma vy'ubwirinzi. Bahise baronka access yo kuhagaba ibitero by'amadrone kuri no munsi wa kabiri, c'est mardi le 5 mai 2026. Amakuru ava aho Irumbishi avuga ko izo ngabo zateye ziturutse ku mpande zitandukanye zigamije gusambura no guhagarika ibikorwa by'uwo muhari. Murumva neza yuko FARDC yamaze nk'izunguruka z'inyeshamba z'u Rwanda ibatakisha amadrone ndetse na infanteri, birangira FARDC iriko irabinjira na buke gake mu birindiro iturira amabazi Ariel. Mu gihe amakuru tumaze kuronka, bamwe mu basirikare bari bacunze ubwo buce ba M23 baciye bakura meza canke abatari bake baciye bahunga kuko nka yuko bashobora guhitanwa n'ivyo bitero. Amakuru ava ngaha muri Rubumbishi nemezo ko avuga ko ingabo zateze ziturutse ku mpande zitandukanye zigamije gusambura no guhagarika ibikorwa by'uwo muhari. Imigwano yabaye ikaze, humvikana urusaku rw'amasasu n'ibisasu bikomeye bituma haba ubwoba bwinshi. Ibisasu bikomeye kabisa bituma haba ubwoba bwinshi kandi budasanzwe, bigatuma abene igihugu baho bahungabana, ndetse ubwoba mu bene igihugu ngo ni bwinshi. Bivugwa ko izo operation zigamije guca intege no gusenyura burundu inyuma y'ikogwa rya M23 RDF muri ako karere. Ndetse amakuru akabana yavuga ko vyerekeye n'ibintu biriko no kungene ibintu biko biragenda ntorinda kwasoma cyangwa ndabasesangurire muri rusange, ariko ndabarambiye mu mbabarire cyane. Wowe twabanye muri kino gano kugira ino saha anterera isaruti cenda plutôt ndagutera isaruti byo muri commentaire, twandikire ati nahageze, ndetse unatufite kuri like na subscribe. Twabonye mukomeza gutereka urukundo rudasanzwe, twaye tubizi mwaduteye surprise kuko muri komenatwereka. Ndanashimira cyane abantu bose muri itanga kugira ngo dukoreshe gukora turi comfortable, tugakora tumeze neza gwa rukundo mwatwe kuva tugitangura runo rugendo, uno muhamagaro. Nubu dukomeza kuturubona kandi mu buryo ntirugabanuka ntirugabanuka, ndamaze kubibona. Ariko rero cya byose mu nkunde maze shimire cyane abitanga bakaduha ubufasha mu vy'amafaranga ndetse no mu vyi donc no kutwungura ubumenyi no gutekereza n'ibitekerezo. Turabashimiye cyane, ndanashimira cyane abo ntarinze kuvuga bari za Canada badupromisinze n'abagize ico bakora. Turabashimiye cyane abari Belgique, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Korea y'Epfo, abari Norvège, abari muri France, abari Allemagne, henshi merereye muri Afrika. Ni benshi bari muri Afrika bagira ico barakoze kugira dushobore kubaha amakuru tumeze neza kandi twarose n'amazi yo kunywa. Dukomeza kubashimira, tunababwira yuko imikwa gifise umutima kugira ngo bagire ico bakoze. Imiryango iracuguruye, nta kure turayigeza. Iyo turose support yanyu iradufasha cyane, bigatuma dukora tumeze neza. Rero imiryango iracuguruye, ngo izini miho ngaha kuri screen ishobora kutuvugisha mu buryo bwose ushatse kugira ngo ushobore gutera inkunga cyangwa ushobore kudushigikira muri uno mugambi wo kubashikiriza ukuri kwibiriko birabera mu karere k'ibiyaga binini. Jewe ni Tokodi the Black, this is BM4 News canke iyi ni BM4 News. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering,
gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo, amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.